Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwana tugiye kubageza kamakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike, ndetse tuze no kugaruka ku magara y'umukuru w'igihugu nyene Cibero Varisito Ndayishimiye. Imbere yuko tubabwira ivy'amagara y'umukuru w'igihugu ingene yifashe, gusa gatoye tubibutse ko igihe yitabira inama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia ku mugwa mukuru w'ico gihugu, vyagaragaye yuko umukuru w'igihugu yashitse ananiwe, bamwe bakavuga ko n'abari bamwegereye batanguye kugira ubwoba cane, harimwo n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Mu gusozera iyo nama umukuru w'igihugu yagarutse ngaha mu Burundi, ndetse abandaniza urugendo rwe kwa Ntare Rushatsi nk'uko ariho asanzwe akorera imirimo yiwe ya misi yose nk'umukuru w'igihugu. Gusa ivyatangaje abantu n'ingene ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu yagendeye agace kamwe, ku munsi wa kabiri aragira urugendo, ndetse no muri indwi ntigeze yicara canke se ngabure kugira aho aja. Bamwe bakibaza nimba koko ya ngwara yatangajwe ubwo yari mu gihugu ca Ethiopia atari ugupfuka amaso bamwe mu bamugwanya. Bituraza kubigarukako muri ano makuru. Kandi nk'uko bimaze gutangazwa, Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yamaze gushika mu Burundi, haje kubonana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura. Yakiriwe n'umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Salva Kiir akaba asanzwe ari umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko, akaba yaherekejwe kandi muri urwo rugendo na Peter Matuki, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko. Bikaba vyitezwe ko mu vyo baganira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi harimo ikibazo nyamukuru c'umutekano muke ubandanya mu buseruko bwa Kongo, ndetse no kutumvikana hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Salva Kiir wa Sudani y'Epfo akaba aje nga mu gihugu c'u Burundi n'ubundi avuye mu gihugu c'u Rwanda, aho yari yabonanye na Paul Kagame ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu w'ico gihugu. Mu vyo baganiriye n'ubundi nabo hakaba harimo inkomoko z'ihungabana ry'umutekano mu karere, hamwe n'uburyo bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Kongo, ndetse n'ingene ibihugu vyo mu karere ka Afurika y'ubuseruko vyohuriza hamwe, kuko n'icuka kibe kiri hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi n'ubundi cashitse mu makungu, aho abantu bavuga ko ibi bintu bigomba gutorerwa umuti mu maguru mashasha. Muri ano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko cane cane n'ubundi ku buzima bw'umukuru w'igihugu nyene Cibero Varisito Ndayishimiye. Nibidakunze gutangazwa, nibikunze kwibazwa ko na benshi niba koko nawe aja agwara. Gusa hari ivyo abaganga biwe batangaje. Ese ivyo ni biki? Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa nayo dushikirize usangiza no makuru bagenzayo, kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biranze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ku munsi wa gatanu uheze hakaba hari kwigenekerezwa 16 ku kwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo amakuru agiye habona ko Perezida Varisito Ndayishimiye yoba afise ikibazo c'amagara atifashe neza. Bamwe bakavuga ko n'ubundi kiba kiri mu bibazo kizira kubaza mu bihugu bitari bike, aho amagara y'umukuru w'igihugu afatwa nka vie prive, kandi ngivyo ari vyakagombye kuja bishirwa ahabona. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye vyatangajwe ko afite ingwara itamworoheye ku munsi wa gatanu uheze nyene, ubwo ari mu gihugu ca Ethiopia ya Addis Abeba ku mugwa mukuru w'ico gihugu, ubwo yari yitavye inama ariko irarabira hamwe ingene ikibazo co mu buseruko bwa Kongo c'umutekano muke cotorerwa inyishu, harimwo n'ubundi n'abakuru b'ibihugu batandukanye, aho yari yahuriyeyo na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, Paul Kagame, Perezida w'igihugu ca Kenya William Samuel Ruto, n'abandi benshi batandukanye, ndetse na Perezida wa Afurika y'Epfo. Mu bugwayi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye bamwe bavuze ko ubwo bwoba ari ubugwayi bw'umunaniro,
kuko ngo yari amaze iminsi atagoheka yariko yiga vyinshi kuko ngene igihugu copangwa. Ni mugihe kandi hari hamaze n'iminsi havugwa umwuka mubi hagati y'abafatanije kurongora muri leta, aho yariko arakora integuro yo kubogoza umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, harimwo ivyo gushaka gukuraho Reverend Ndikuriye mu mabanga yo kurongora umugambwe CNDD-FDD, vyatuma adasinzira mw'ijoro. Bamwe bakavuga ko biri no mu vyoba vyaramuteye umunaniro udasanzwe, mbere agashika mu gihugu ca Ethiopia akabanza kuruhuka kuko vyagaragara ko n'ubundi ari umunaniro yoba afise. Mu yandi makuru y'ubu burwayi bwiwe turacarondera icoba civyinyegeje inyuma. Umwe akavuga ko yoba yarahawe ishano n'ubundi, ariko we n'ubundi ngakaba amakuru ava mu biwe akavuga ko yamaze gupanga bizerwa biwe yoba guheriwe mu gikoni gushika ku nzego zose, akaba ariko arakora n'amavugurura atandukanye muri leta. Nako kandi mu yandi makuru tuyabandanije mu vy'agateka kazina muntu, hirya y'ejo mw'ijoro umunywanyi wa Senere David Bamporiki yanyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bari mu modoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona kandi itagira imparati. Uyu bamukuye mu Kagwema muri komine Gihanga wo mu ntara ya Bubanza, aho yari kasangira agacupa n'umukuru w'imbonerakure muri komine Gihanga be n'izindi mbonerakure. Hano turabasangiza amakuru tumaze kuronka kwinyuruzwa rya David Bamporiki. Ese uyu David Bamporiki we ninde? David Bamporiki yavutse mu mwaka w'1985, akaba yari asanzwe mu Kagwema muri komine Gihanga intara ya Bubanza. David ni umunywanyi w'umugambwe Seneri mu buzima bwa misi yose, n'umwirimizi. Mu mwaka w'2015 we n'umuryango wiwe barahungiye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda. Munyuma abonye ubuzima bw'ubuhungiro bwanse, David yarasavye Mustanire wa komine Gihanga ko yomureka agahunguka. Mustanire ati nuze ntaco uzoba. Nuko David n'umuryango barahunguka mu mwaka w'2018. Abonye ubuzima butoroshe niho yiha umugambi wo kuja kurondera akazi muri Kenya, ariko ntiyatevye kuko yaronse amakuru ko umukenyezi we yataye urugo aja kubakana n'imbonerakure mu Cibitoke ca Rugombo. Yaciye agaruka mu Burundi kurera abana biwe batatu, aho hari mu mwaka w'2020. Aho agarukiye mu Burundi kugira abeho amahoro, David Bamporiki yari yegereje umukuru w'imbonerakure muri komine Gihanga Olivier Nahimana. David na Olivier basanzwe barakuranye kuva mu bwana. Olivier yamuhumuriza ko ataco azoba. Ubugenzi bwasa n'ubukomeye ku buryo naho ari muri Seneri, David Bamporiki yemeye kumusigira irangi ku ngoro ya CNDD-FDD mu Kagwema. Bari basigaye bamana ahantu henshi. N'uwo munsi anyuruzwa, David yari yirirwanye na Olivier kurorera umupira muri komine Buganda. Umupira uheze baratanye bongera bacana mu kabare, akaba ariho David yafatiwe. Hirya y'ejo isaha imwe y'ijoro n'iminota 20, David Bamporiki yari mu kabare asangira na Olivier Nahimana be n'izindi mbonerakure. Niho rero haza Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Abayirimwo bayihagarika hepfo y'ibarabara. Nibwo havuyemwo abapolisi babiri bambaye umwambaro baza gufata David Bamporiki, bamubwira ko komiseri wa Gihanga amutumyeko. David yabanje kumera nk'uwunana, abapolisi bamufata ku magara aca aremera kugenda. Bashitse bamwuriza ya modoka iciragenda. Uyibonye yatangaje ko iyo modoka yarimwo abapolisi bane bambaye umwambaro w'igipolisi n'abandi bagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe. Aho bafata David Bamporiki, Olivier Nahimana ntaco yakoze cyo kumutabara, cyo kimwe n'imbonerakure bariko barasangira. Mukuru n'imbonerakure mw'ikomine arahambaye cyane kuko yari gushobora kumukiza. Isezerano yari yaramuhaye ko atakizomukora ko ngo ntiryakoze. Si ubwa mbere kandi David Bamporiki afatwa, kuko mu myaka havugwa inyigisho z'imbonerakure muri Kiribawundezi kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2013. David Bamporiki yarafashwe arapfungwa yagirizwa ko ari we ahereza amakuru iradiyo RPA. Aho yari muri Kenya naho yarakunda kwagirizwa ko aha amakuru radio Inzamba. Ntiyigeze abimenya, ariko abo yita bagenzi ngo bari abamugenza.
kuva David Bamporiki afatwa ntawe uzi iyo yajanywe mu busho bwose abiwe barabuze baratakamba ngo ntagirirwe nabi ngo nimba hari ico yagirizwa ajanwe mu butungane buzwi. Aya akaba ariyo makuru n'ubundi ariko aravugwa mu gateka kazina muntu. Ayandi makuru ahari haraheze amezi 5 hatabarijwe Sindayigaya Desire, umuganga w'ibitungwa abaho bita muri Seridayi muri komine Gihaga wo mu ntara ya Bubanza. Uyu Desire yari asanzwe nawe nyene ari umworozi w'inka i Buringa. Yanujwe kwigenekerezo ya 6 kwezi kw'icenda umwaka w'2023 akuwe kuri pharmacie vétérinaire i Buringa. Yajanywe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi nabo bari muri camionette Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona. Imodoka abatari bake bibajije ko ari ya Jerime Tanga ishaka twari perereza mu ntara ya Bubanza. Ico gihe Germain yari akiri mushasha cyane muri iyo ntara. Mu minsi ibiri yakurikiye iyi modoka nyene yarakoreshejwe none mu kunyuza Samuel Mukeshimana umupasiteri mw'ishengero Erayono Igihanga, avuga ko yegereye General Bunyoni. Inyuma y'amezi 3 nawe uzirengero ryiwe uyu mupasiteri we yahavuye aboneka kandi yari apfunzwe mu iperereza abe batigeze babimenyeshwa. Baraciye ukwezi uwo mupastori arekuwe. Igiteye ubwoba ngo gusumvya kuri Desire Sindayigaya nuko we kugeza ubu atarasubira kuboneka. Ni mu gihe raporo zavuye muri CNIDH umurwi uharanira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi yasohoye muri ndwi ivuga ko iperereza ryakoze amatoza kandi ko parike ya Bubanza nayo ifise dossier ijanye n'inyuruzwa rya Desire Sindayigaya. Igihe cyose ari umuntu yanyurujwe n'iperereza hanyuma hakavugwa amatohoza uwo muntu ntiyasubiriye kuboneka. Kenshi iperereza ry'u Burundi rivuze amatohoza ngo babisigura ko uwo muntu n'ubundi yamaze kwicwa. Ibi bintu ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV Imana ibahezagire.